ndakubarira je utanyigishije iyo mwuga kabisa je sinzobikwemerera ariko rantwenza mwana nige mbona ndakubwira uzi ndakwigisha ukanga uri busy uko rumbwira we mba ndi busy mugabo nanje ndonse umwanya cyumwe ngo amashira hamwe sinzi ibiki mugabo iyo mbona abantu baje gutora bakagureza amayera baje gutora ibyo babafumiye birange birakurya birakurya bose basi bizokurya mpaka sawa bana ariko ndagutebuza uramugishe Matilda ariko konse umaze kubibwira kangahe ndakwigisha ma rekana nawe nigisha jende ngiye kungana mwishuyo umva uvuze ngo sinzo kwigisha wewe ego nuko uvuze ego sha uzire ndabwirira wego umuko mwana wanje nzo kwigisha azonigisha uzari ku bugaba w'umukuru wawe rekana nawe nzo kwigisha ndazi ko uzobimenya wewe oya afise umutwe nkibuye ubona azobimenya nawe afise umutwe nkibuye sikigaba nka wewe uri kigaba sawa wone wifata uko ari umunsi uzovuga umuwe iyo nari kumenya bwari kindi nakazi kawe kuri ibi sawa mva rero mbabwire bana banje sawa wowe bugaba bwawe nutinde ubugabanye kuko isi aho igeze isigeze habi cyane isigeze hatemba kubera iki mama ngiye uko none ibintu biriko biraca muri iyi isi we nabyo ubona ibihe bihindagurika je mbona gusa ino ruguru wacu abatunzi bava mu gisagara baza kubaka ino amanzu meza ama etage amagorofa agerekeranye byo mbona bihindagurika wewe kuvuvuka na sinzi ngene no kubwira kuko naco womenya kubera ubu bugaba bwawe abantu bose amaboko kwitamba umubajije nibiki ngo isi ratunaniye wowe kabona ko byose bigenze neza mwana kuru yabone none isi bananijwe niki isi bagoje iki bane banje sawa byinshi nshaka kubabwira ni mwirinde mwifate neza kuko abakobwa bubu nta mukobwa numwe yumva imbanuro y'abavyeyi ugasanga bose bigenza uko bashaka ubwo umwana wa Yosefu hajya amaze kubyarira imuhira kabiri burya ni byiza ujyawe na gatatu ziyongera basi Jesse shaka ko ibyo byo bashikira mwebwe bana banje mwarize amashuri muraheza nimwifate neza muzoronka abagabo beza abagabo bifise muzonzanira abagabo muzotoragurana mwibarabara bose ngo mutumundane abakwe Ndiko murumva ibyo ndiko ndababwira ndiko ndakumva kandi urazi ingene namanirukana ubugabo bwose bavutse bumurikirana budafise ikimazi kuri jewe mana nje urabizi ibintu by'ubuhungu sinzi iki urazi ko atavyangendera ikibicanye mwebwe ni musenga ahora uradukoze papa nigeze aba pasiteri wewe nigeze uba mama pasiteri nta n'ibintu by'amasengesho tugeze tubabonamo none twosenga tubikuye he none aba bose ari bose n'aba pastor umuryango wawe ari gusanga arimo aba pasiteri ubizi gute mama nawe urakunda guhera uyu munsi nguma ntangore gusenga iryo jambo uvuze rirankunzeko uyu nawe kandi gusenga si ukuvuga ngo ni maka pasiteri sinzi mama pasiteri gusenga guvyiyumvamwo urumva none wari mama sawa je nagutahoye mugama murazi ko dukundanye kandi urazi ko unyumva iyo ndakubwiye ikintu je ndafise icyumvira imaranye iminsi nico nashaka ndakubwira je kiyumvira nta kindi nicyumvira cyo kuja mu muji kuja kurondera ubuzima bumeze gute mu muji mama ndasabye unyumve je narize diplome ijyamye ngaha mu nzu none aha ruguru ni hehe nzokoresha diplome yiwanje nkabona inyungu ya diplome yiwanje ngaha ruguru nta bakozi ba leta bariyo nta mabiro ariyo gushaka wakazi mama ndakwinginze nyumva je sinokumva ugumye ngaha nakazi wokora
nidofata impene imwe hajya tukayigurisha nawe ucuruza nga ugacuruza akazi nyaba kigiye gukora hari mama maze imyaka 3 nicaye ngaha akazi kurirwa mu murima nkubagarira ibiharage nirirwa mu mirima ngenda je narushe ubu buzima subwi wanje kandi ntibunsa nanje sindakwemerera uje mu muzi sawa je nzogenda rero iyo nzo biraguhenda mba mwana wanje umukuru wawe nikigaha uzo wigumire ngaha je nzofata impene imwe urumva duce tuyigurisha ngende mu isoko ndakuronderera ahantu uzorucuruza hajya impande ya nuze ya Margarita urumva uzobishobora nzobishobora mama je sishobora kuba nk'ikigaba nk'urya urya nikigaba kuva kera jewe ico uzombwira cyose nzogikora ndenda bizi mwananje kubera je nakuze nkorora bizi waguma ngaha mwananje tuzorima ndazi ko tuzokwimbura byinshi n'imbene ziri hajya tuzoguma tworora uko nyene urumva nuzo kwibaze by'umukuru wangu yagiye mu gisagara no uvuga ngo ndanje shaka ndamukurikira nawe zo gutelefona ngo ugende uzo murabisha amaso tugume ngaha ndazi Imana ko byose izobikora Jesi nirera nzokora ahubwo gira vuba ugende dandaza irya mpene ntangura akazi ego mwananje Nenda kwandi urari nkono ko yazigiye sawa Jesi nzoba nk'urya kiga Konsolata urakoze kuza. Mugabo ko negereye mu ibarabara iwacu nahuze. Oya nifuje ko toyaga turi babiri. Ndibaza ko no muhira hahari. Ni hanini harakwiye. Nyumviriza basi. Ikintu nagwamagariye ngasi kindi. Konsolata. Kabuku nkengera jewe. Fisi tongo zitatu. Fisi mene, fisi inka zitatu. Wibaza ibyo bintu byose je no gutunga. Urumva rero izo tongo wazibitse kugira nzo zirime. Izo nka zawe n'impene wabibitse kugira nzo biragira. Aho wihenze. Kuri je kose. Konsolata. Ndagusaba ikintu. Nukuri Konsolata je ndagukunda. Je no kuzana muri wanje kugira ndakugira umukozi. Oya. Ikintu cyose tuzokora tuzogifashanya. Je nzogufasha. Aha twi tubayeho kugira turime, kugira tworore. Rondera ndi muntu atari Konsolata. Sawa. Kandi niba uzi ko ari byo haye mama, mubwira bigusubiza. Niba uzi ko ari byo wamushizeko, genda uyimukureko. Kwera ko kubana na jewe n'inzozi kuri jewe. Kandi tazigera zishika no munsi numwe. Uyo ni Konsolata nzi wa kera cange. Ndibaza ko na wewe ukora ivyuzi. Burya bugiye ukiraba mu kiyo. Canke sukabwira abagenzi bawe bakurabira. Bakubwira ko je nawe tujanye. Ubona je nawe tuberanye. Wowe Yozefu. Umbiriza ndakubwira. Ushaka kubana na jewe, canke ushaka gukundana na jewe, rondera amafaranga. Rondera amahera. Atari ubuko. Sindi kumwe na wewe. Yego. Umaze igihe utaboneka wewe. Ni atari ubuzima buragoye inshuti y'Imana. Hano mu gisagara biragoye cyane. Abantu benshi muri iki gihe basigaye babeshira ubuzima. Ubuzima buragoye. Guhera mu 2005 buri muntu wese mubagije kugira ati ubuzima buragoye. Ubuzima buragoye. None misi yose nuko amangyamye misi rega irifuke umuhungu avyuka mu umuhungu si kuryama irifuke kuvyuka mu gitondo kajya kurondera ubuzima. Umviriza. Ubu urabona ko abantu benshi basigaye bakora amazino iwacu
fuke tuba bumva twakora na biga vy'ikiyede kugira turagutworongana numva namere kugiye gitumbo yego gukora akazi birakenewe ariko n'abagenzi utegeza kuza kubaraba ni atari ko ubuzima buragoye ubuzima bwo kuguma makarti bugiye si byiza cyane uri umuntu w'umugabo hano Pascal je n'ukuri hari ibintu je ko birasiga ubwenge kuvyukuri kuri nosi urukundo rurabaho kandi urashaka gukunda umuntu ariko nushaka gukunda umuntu atagukunda c'est vérité ushatse kuvuga iki muri make uramubona Joseph yego Joseph namubona Joseph yakora tumaramaza cyane muri quartier kuvyukuri ugiye kuraba inkuru ziwe nujya mukobwa ntabwo baberanye na banagata ni hamwe gusa zoguma yibabaraza umutima aho uraze rero jengene kumenya umuntu eroze nuzenya Joseph uzi impamvu bagize bigiye ibintu byo ku mapermi vy'amakategori hajya ari ibintu umva ari ikintu udafise udashobora kujyana naco urasigura rero nuzenya Joseph jengira baramuroze kuko uravye mukobwa we ugiye Joseph umengo ni bamwe badandaza amakara ndashobora kunda nujya mukobwa w'iki VIP urana konsa kuko ujya mukobwa ashaka kubaho ubuzima bw'abatunzi kandi iwabo bakenye kandi uramubona Joseph ko yikeneye kugira ngo kajya gaka afise hamwe na kajya gaparasera ugira ngo bizomutunga ujya mukobwa urazibanye n'amahogo amanuzenya amavuta ujya mukobwa yisiga na mera y'inzu y'amezi 8 yanuzenya Joseph ujya mukobwa ngira yisiga amavuta y'ibombe isase nkani miri ujya Joseph je sinzi ivyamushaka ujya mukobwa cyanye baramuroza ujya muhungu cyavyo byose nk'karakaroge kemungu nakaroge kweri kuko ujya mukobwa n'umunyamuji ni kumurondera Joseph tukaraba ukuntu twomuhanura akarondera umukobwa bangana kandi ari ku rugero rw'iwiwe apana ujya konsorata sivyo none mugabo rero sha ujya muhungu arakunda ibare kurondera amara n'ibihumbi 10 tumugure n'agacupa twicarege duterame kuko ujya muhungu ushaka kumamagara ngo munzira umuhanura ivy'umuhanura ujya muhungu yumva yanyoye umvirize ndakubwire ivyerekeye agacupa we nugira ikibazo je ndarondera to dufaranga ariko tumuzane hama tumuhanure sivyo none ega ujya n'umugenzi wacu nitwokwemera kubona ariko agwa mu muriro kandi twege duhari none cyo tugira gute rega nuko nyene numva kumamagara nyene bigishushe ujya muhungu hajya yosigara ikabutura sawa Pascal ajya byose yo bigurisha agaguma mu iboka ujya muko genda mubone ya ni jaune ni jaune y'inguvu ubiza ro Pascal reka turekane kwanza nibyo Mwaramse mama. Mahoro mwana, karibu. Karibu. Na mahoro mama. Yego na mahoro mwana. Abandi baraho. Baraho. Barakomeye. Yego. Aho ni sawa. Ikingeza ngasi kindi. Yego mwana. Narije kukubwira ivyerekeye umukobwa wawe. Wa mukunzi wanje. Yego. Ryari twaravuganye turicara hasi. Ivyo yambariye jewe ntivyanguye neza kuri jewe. Mu bisanzwe ntivyanguye neza. Naramuhanuye mugabo mbona yuko ari umuntu atumva. Ari umuntu atumva kabisa. Yarambwiye yuko ati agomba aje mu muji kurondera ubuzima. Ndamuhanura ingene bishoboka ndamubwira ati no nganye ni wacu ari ubuzima. Yego. Imana yaraguhaye imana uriga. Ubu muganga kabuke utokorera hayi wacu. Naho dufise ibitaro bikeya mugabo wokora kandi kajya gashara woronka ko gukwiye. Ndamwereka n'ingene ndamukunda. Ingene ndamukeneye yuko twobana. Mugabo ivyo navuze vyose umenga sinzi. Rero ndavuga ati ingeshike ku muvyeyi ndamubarire ahubwo ngira wewe ari akantu yongereza ko nk'umuvyeyi ngira yo kumva. Yego ndakumva mwana. Je sinzi ngene ndabivuga kuri urya mukobwa.
abana bubu nawo muhanura ukamengo niwe yavuse mbere yawe kandi ukamengo niwe yakuvyaye ariko icyo mbona ngaho ni ugusenga Imana iyo yagiye Bujumbura araba Imana yo musanga kuko sinzi canke n'ubwana oya mawe burya si ukuvuga yuko ari ubwana aya arakuze umuntu amaze guheza ishuri aba akuze jewe ico novuga yuko ari ubujuju bwiwe ntivyosigura yuko mu gisagara niho hari ubuzima nyene bumeze neza ko twege tubayeho je ndabayeho navukiye aha nyene nkurira aha kandi ubuzima ndabufise kimwe gusa nk'umuvyeyi mwicarike hasi muvugana urabe yuko yokumvira basi wewe uri umuvyeyi wa mwibaruse ngira wowe ategerezwa kumva je sinzi naragerageje jewe vyaranse sinzi ndavuga ati ninge nshike kuri wewe ndakikubarire erega ibi byose narabivuze nta na kimwe ntavuze byose narabimubwiye ijoro ryose twaraye tuvuga ndiko ndamubwira nawe ugiye Bujumbura cyo nibishimisha kandi icyo ndagusabye sinzopfa numva ko hari ukunda n'abandi bahungu ugiye uzi ko ari umuntu usize ngaha amugatumba emwe yaranyemereye kweri icyo ndagusabye ni ugusenga Imana byose tubishire mu maboko y'Imana kandi ndazi ko nta kidashoboka imbere y'Imana araho ugenda hariya ubuzima bugahinduka akavamo umuntu kuko sinzi icyo ndikindi no kubwira ngaho mwananje mama ndakumva mugabo mu gisagara aragoye urumva amakuru yo mu gisagara ndayumva mwana mu gisagara ni ngorane burya inge nagiye mu gisagara sinzi inge nuvuze dusenge inge tugerageze gusenga mugabo ivyo nzi mu gisagara bihari ni ngorane ndayumva mwana no gusenga mwana ntakinanira Imana mama vyari ivyo inge umuntu agenda ategere asenge nyene inge numbari yego mwana je nzosenga yego mwananje tubisige byose tubirekera Imana no mushobozi wa byose kandi ndazi ko bizokunda nimba ari Imana yabyanditse yamukwandikiye ndazi ko bizokunda byose nzoguma nsenga ndabe yuko ico nakunze ko kizogaruka nuko nyene mwana nuko nyene nukuri nuko nyene ni Imana yonyene ego nimusigare hama na twatwaharage yego wari myahandi muhira twareze Namahoro. Namahoro. Hewe. Urankumbuye? Claudine ni sawa. Ni sawa. Umeze neza. Yego. Ndabona ibikorwa rusange birakurembeje. Ese. Yandembeje kwe. Rega karne na hariya nibaza ngo uri muri munzu. Sinigena rungurutse ino ndakubona. Ucurambona. Namahoro none. Asha naha nibere. Ndabona ukuri iminyeza kumesa agashati k'umugabo cyangwa ngo mujye k'umugabo. Itwengeresha. Yo, rangiye cyane. Erega
tuge bahungu tukira bakanda bavuga ngo abakobwa bize cyane dusigaye turi abakobwa bazi gukora ibikorwa byo mu nzu, azi guteka gasosi, kumesa agashati k'umugabo, kugorora agaparo agenda atwaye ku rushengero. Bijya ngo je narize ngo mfise kaminuza naraminuje sinzi mfise doctora ngo ndazi gusiga ka makeup ibiki ngo haruji ibyo ngavyita ruzi beze namba ruzi beze ni mari Ego. Izo nkuru zawe nari ndazikumbuye. Fizi nkuru gusa ndagufite iyindi nkuru ishushe igezweho Hemwe jako tumve. mugabo rero iyi nkuru nawe ndiko ndatwenga inkuru isa niba baje Aho. inkuru iraba baje musaza wawe ari we Joseph aratumara amaje no kuri Joseph urazi gukunda umukobwa nyine ugagarara wibarabara ko urabwira umukobwa ivy'urukundo akakwangira. Joseph musaza wageze afukama hasi agafukama abantu barorera atumara amaje vuma Joseph yewe gaye musaza wawe ibintu yakoze wibarabara abantu bose bamubonye ingene yaguma tongoza umukobwa yanga Joseph agafukama nyene ningira no kurira yarize ndumigwa ndinyegeza ndarunguruka nguma mbona ivyo gumagira mwibarabara ndavuga ati mana yanje Joseph nibiki byamufasha. Joseph ngira bamurozi y'amasaza wanyu sinzi ugiye mukobwa ararayira ngaramubwira Joseph ati wewe nitungana wewe mana yanje ni wewe nitwahagarara n'abagenzi babambonye jewe bo bavuga ko wewe wihenze. Joseph arabesho ugiye mukobwa ngo mfise amaparasera mfise amatongo ruguru hehe numbaze umukobwa ararayira Joseph arafuka mu mibarabara ndagutera inkuru ndababara ndumigwa ndinyegeza ne bambona. Hewe pasi ibintu mbariye numva bimbabaje ariko ivyereka amatongo turayafise aho kujya mukobwa w'umuzungu azumutwara hehe. Joseph n'ukuri Imana yanangaje kwe ewe ubu rero mwisite bose bamaze kumenya inkuru ya Joseph uwo abahungu bose bavuga Joseph ntibamukene no mwirigara ubu rero bamaze kuntuma jewe bavuga ati nzi ndamuyamiriza naza subira no mwirigara na rimwe azahere iyo yiwabo nyene kandi rero kiri ndabwira inda yavyaye Joseph mama yari gufuma byara umudada naye nk'ibyo uvuze umva uvuze ibiki ngaho none umva navuze ibiki je none inda yabyaye Yozefu ugomba kuvuga ko yafuye ubusa aho wewe wibona ko kwije byose fo mugenda mama reka kuntesha umwanya w'ibintu ndiko ndikorera wabuze ibivuga abarundi bavuze ngo kurikora babaza ariko ni kwica oya rero ivyo ni wobimbira jewe urabona mama Chesi basi Chesi gendo yihe wenyene nuyo Yozefu turaza guhura nawe umunabwira musaza baramara amaje kumara amaje namwe ni mubuzi ivyo mu maramaza abandi abona kuza kambwira ngo nyene inda yabyaye Yozefu ntiyabyaye iki nanje turahura Yozefu turahura kuzara tumara amaza nyene umuryango wose tugatukwa kubera we uyo muzungu azomutwara he